ndabona wambaye logo ya Truafa, sinzi ko abakunzi ba Buja Town TV ariko barayibona neza. Truafa isobanuye iki kuri Fabiola? Vanilla Vini navuga ko n'umugenzi akaba n'umuvyeyi. Uvuze ni nk'umuvyeyi wawe? Umuntu ntacika intege ari mu kintu nyene arabandanya kandi agatera n'intege aba bari mu bikorwa. Yego kandi ngerageje kuraba n'ibikorwa vyiwe bifite inyigisho zidasanzwe. N'umukozi mu ijambo rimwe. Sinishinge naye ngo ndakina mugabo ndishinge naye ndandika. Kuko ngerageje kuraba iherezo ry'inyifato naratanze n'amafaranga kugira abankosorere mugabo uwo nayahaye ambwiye ati cyukuri simbona ivyo twokosora. Ivyo wakoze byose babonye ari byo. Yego rero ko je iyo mfashe style ngo nandike biraza nyene nkumva ko ari Imana. Warigeze kwivugira yuko muri kahise wigeze kubana n'umwigeme canke umumama yitwa Kamikazi Sandrine. Iyo mpano yawe yo gukina amareresi canke yo kuririmba oba wavyigishijwe canke wabikuye kuri Sandrine Kamikazi koko vyoba ari byo? Yes, reka ndabaramutse nongere ndabifurize amahoro y'Imana. Ndazi haba hariho benshi baba bari mu bihe bitameze neza, haba hari n'abagwaye mu mihingo nyene itandukanye igize isi. Muri rusange za Etazi ni Canada, Australia, Saudi Arabia, Ubufaransa n'ahandi hose tubaramutsa tuvuga ati ni Buja Town TV twongeye kugaruka kandi kuri micro ni Raja no musi turi kumwe n'umutumire twasanze mu rugo musanze mumuzi muramenyereye n'umurimvyikazi wanyu mukunda mwakunze. Rero iyo dukoresheje akajambo mwakunze benshi bakunda guca bibaza ko aba ari umuntu atabakiriho. Oya, mwaramukunze n'ubu muracamukunda. Niyo nsaba Fabiola official. Niyo nsaba Fabiola official. No musi twamugendeye kandi turamukiriza abakunzi ba Buja Town TV. Murakoze cyane ku mazina mwayumvise ni Niyo nsaba Fabiola. Kuri YouTube Niyo nsaba Fabiola official no kuri Facebook. Ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe. Ego ndabaramukije ndabakunze gose. Uradukunze cyane. Abakunze burya ijambo umukunzi iyo umukunzi umwerekwa niki wewe nka Fabiola? Umukunzi n'umuntu akuryoherererwa ndetse akanagukorera n'ivyo ubona bikuruhura canke bikunezera. Ego uyaba ari umukunzi by'ukuri uko umuntu atagukunda ntashobora kukuryohererwa kandi ntashobora kugukorera ibintu bikuryohera. Ego. Okay, ni Fabiola Niyo nsaba asanzwe aririmba n'indirimbo mpimbazamana. Umuntu dufate nkuno musa kubonye nk'ijyambere ariko mbanza ndanabasaba kwanza imbere yuko tunatangura n'ikiganiro nyezina afise imbuga tuzita ama platforms canke imbuga mu Kirundi zitandukanye. Haba kuri YouTube ni Niyo nsaba Fabiola official. Mugende murabe ibikorwa vyiwe mubishigikire na cane mumuhereze nyene wo musada umusupporting nkuko tukunda kubivuga. N'umwana w'igihugu ashaka kubahereza impano kuko n'umunyempano bagenzi n'umunyempano pe. Hama muce mugenda no kuri Facebook hose munamukurikirana. Nk'ikibazo ca mbere rero kwanza ndibaza abariko baradukurikirana bumvise ico gukora ngaho mvuze uko mvuze subscribe n'ibindi byose nkuko bamwe babidukorera nawe nibagende babikore sivyo ngo babakoze cyane bagushigikire. Ego umuntu akubonye ijyambere Fabiola reka nze gukoresha izina Fafa base si sawa? Nta kibazo. Ego nk'umuntu akubonye ijyambere ashaka kumenya Fabiola canke Fafa ni murakoze. Fabiola ni umumama w'abana babiri sanzwe ndo murundi kazi. Ego navukiye mu Burundi kandi sanzwe ndi umukinyi w'amareresi nkongera nka dirimba indirimbo mpimbazamana. Ego nibyo. Uvuze indirimbo mpimbazamana reka mpere ngaho. Umuntu adatandukanye indirimbo mpimbazamana atazizi neza atavuga ati ni indirimbo zimeze uko. Muri rusange ni indirimbo ziba zimeze gute? Indirimbo zose
zitanga indirimbo Mhm. zihimbaza Imana. Ego. Kuko iyo uri kuririmba n'amajambo urayumva atari yo guhimbaza Imana yo amajambo ahanura ahimbaza Imana. Yego. Ego. Urugendo rero kuririmba canke rw'uburirimbyi ndakunda kubibaza cyane ku bantu dukunda kugendana cyane dukunda gukorana ibiganiro, mbega imigeri ibiri koko iratereka muri sinema mu ndirimbo birakoroheraga mugenzi? Mu bisanzwe baravuga ngo imigeri ibiri ntitereka, mugabo maze ko abadamu nabo bamaboko gihumbi. Ako kantu rero kandi rero maboko gihumbi naho uca wumva ko akora ibirenze kimwe. Kandi akabikorera rimwe. Yes. Sinzi ko umuntu ahura. Ego. Maboko igihumbi. Kanatsinda turi no mu kwezi kwana bahariwe aho hubaho umuvyeyi ahari hose mw'abantu. Cyane. Umuntu ava kure. Rijya teka ryo gukuza umuntu akangana nk'ukungana jewe. Mwubahwe. N'urugamba. N'urugamba. Birakunda kugorana cyane kububatse ingo iyo aho ndagiye muri sinema gasinzi ko bavyumvise kwactinga nk'amasena mwamwe, bega wewe nta impact bigira canke nta effet bigira mu rugo? Nyine ntibibura mugabo nyine kumwe no gusenga umuntu araraba ingene avyifatamo hari n'Imana ikahaba. Yego. Hari igihe kingana gute wubatse? Ndikonja mu myaka 6. Ego kuko nagize mariage muri 2019. Ariko wowe kuraba ntiyobigwa. Wowe kuraba ntiyobigwa. Ego haheze imyaka 6 nivyo, ariko cankenera kumenya mbega ntabwo vyigeze bigushika ngo umugabo bimutsitaze kuko ubona muri sinema aha canke hari yatubwiye byagenze gute? Novuga ko nabigiyemwe abizi. Byari kumutsitaza mu gihe iyo ntamusezera, mugabo kuko nabigiyemwe abizi mu ntango kubimusaba ntiba byoroshe kuko umugabo si cyo cyose umusaba ngo ashoke yemera. Rero mugabo kumwe no gusenga yaravyemeye arabikunda n'ubu aranshigikira. N'ubu aragushigikira. Iseni zari zo zose wozikina? Si zari zo zose naye nk'izo gusomana. Abambajije ngo uwo guha umuriyoni ngo usomane nk'ibyo kunda ntazo b'imiliyoni 10. Uri kurakora arakazi? Hari ibyo ntakora. Gusa ari bishoboka ndabikora mugabo ivyo hari imbibe ntasimba. Ariko jemba mbona nyene arakazi umuntu yokora. Uzi burasumbana. Ariko gafafa miliyoni 10. Naho zobi daharugirika. Umuntu nemere gusoma wenyine n'umugabo wanje. Ariko umugabo akikwemereye yuko ako kazi wogakoramwo nta kibazo. No, ariko ntivyo bari ubwa mbere bwo mbere yuko ninya umugabo mbere yuko haza gutinya umugabo ninya Imana kwanza. None ubukoze icaha ngaho bivana ni icaha ni mu mutima w'umuntu. Hariho ivyo twe twita ibyaha kandi atari ibyaha mugabo bivanye n'icuba wari akarimbi nyene wihaye kutarenga kuko uvuze ngo ukarenge ubukoze icaha. Yego. Ariko nyene tuba turi mu kazi, tuba turiko turahiga ubuzima. Kandi nta kazi na kamwe katabura reka ndavyita ibisanga. N'ikihe gisanga kimaze gushikira muri sinema ku buryo kigira impact mu muryango? Ibisanga ntibibura kuko hari igihe nko mu rugo wanje umugabo wanje nakunda umuntu amutahira kw'ijoro. Narakoze ngiye kuri filme iheruka iherezo ry'imyifato. Yego. Narakoze gushikaho 2:00 zigera ntarataha 3:00 z'ijoro maze gutaha. Novuga ko jewe simora nkunda umutwari wanje arara dafunguye. Kandi afunguye bamutekeye kubera ziko ufite bimbabaza. Nawe nta yindi nkona afise amanisha caca kuryama
nange kumubwira bwana amahoro menshi mugabo je mu mutima wanje birambabaza Eh. ico rero ni ikintu novuga ko nahuye naco muri ibi bikorwa bibabaza umutima wanje ico gihe nyene narabaye gushika n'ubu ndirinda kubabaza ntayo masa aba kubabaza umutware w'urugo ego ni kuvuga amasaha nyene wowe utarenza ariko dusubira inyuma gatoya urabizi yuko hazogera igihe shooting uzokora shooting zo mw'ijoro yego ukanararayo mbega mwico gihe mba nayo umusavye kandi ndabimusabiyeho ati nza gutaya naho aravyemera bisaba ko ndamutegura ati umunsi munaka canke uyu munsi mugabo ariyo ndi ngo birangoye oya mba mwico gihe zoba nabimusavye kandi yemeye nzokora yasi naho ntegerezwa kuja munsi y'amategeko ivyo nkora vyose kuko nta kintu coza gisumba urugo rwanje kandi n'urugo bigusavye yuko uhagarika sinema cane gose ko numva bitoroshe abantu b'Imana harya ntacoroshe mu kirundi baravuga ko ibanga ribangirwa ingata ariko nivyo gusa nyene twizere nk'uko bikora mu bwitonzi ntangere twizere nyene yuko iyo mpano yawe Imana izoyiguhezagira mu bigakomeza Imana izobikora neza cyane Fafa ndanabisengera cyane neza cyane mbega Fafa ni ryari wamenye canke watahuye yuko ufise impano muri sinema impamvu namenye ko mfise impano sinishinge naye ngo ndakina mugabo ndishinge naye ndandika kuko yageje kuraba iherezo ry'inyifato naratanze n'amafaranga kugira abankosorere mugabo uwo nayahaye ambwiye ati cyukuri simbona ivyo twokosora ivyo wakoze byose babonye ari byo yego rero ko je iyo mfashe style ngo nandike biraza nyine nkumva ko ari imana yego niyo mpamvu rero kuko ndashobora kubona ikintu cyo kwiga ikintu nkavuga ati byukuri ikindi ndashobora kugishira habona kugira cigishe benshi batari na jewe yego okay tuca dukenera kumenya urugendo ntirubagoroshe rwo gufatanya n'ivyo indirimbo mpimbaza no gukina amareresi mu Kirundi mbega ubutumwa utanga mu ndirimbo buwabuhuye n'ubutumwa utanga uri kurakina amareresi kuko kenshi amajambo urashobora kuyumva umurongo ukabuzo muri Bibiliya mugabo turiyasobanura gutandukana rero novuga yuko ivyo mu ndirimbo canke muri filme bisa nka bimwe biravukana muga ntibisa gose biratandukanye ofete bisa ni bimwe bishaka gusa ntiwokora kimwe ukihebera kimwe ukavuga ati je nimba ari kuririmba gospel reka ndirimbe gospel ko numvise n'ubutumwa ari bumwe bushaka gusa birumvikana cyane mugabo amajambo mbana menshi nkaca ngomba kwagura ibikorwa ni kuvuga uja muri sinema mu gihe ijya message utanze mu ndirimbo kuko ugejeje kuraba indirimbo imara iminota 4-5 n'imara 20 novuga ko yoba irambira mugabo film urashobora kumara iminota 30 urikura batanga ubutumwa mvuze rero ndabishire mu ndirimbo gusa novuga yuko sinoba ndiko ndakora neza nkuko jewe biri muri je kuko amajambo mbana menshi nkaca nemera kuya mu nzira zitandukanye kuyatanga mu nzira zitandukanye neza cyane okay reka nce nkomereza ngaho nyene tuje gatonya muri kahise kawe gato warigeze kwivugira yuko muri kahise wigeze kubana n'umwigeme canke umumama yitwa Kamikazi Sandrine nivyo ego cashaka kumenya mbega woca bifatanya nuko iyo mpano yawe yo gukina amareresi canke yo kuririmba oba wavyigishijwe canke wabikuye kuri Sandrine Kamikazi koko vyoba ari byo novuga ko igice kimwe coba vyoba ari byo ngabo ikindi gice ntabwo vyoba ari byo mugabo ntabwo ari ni nka second pose ko
je navutse nyene nisanga muri eglise kuva muri Sunday school ndi umuririmbyi ntera nkikora se canke indirimbo bo mugabo rero maze gukura nyenda kuma muri chorale rero mvuga ko ibi vya filme canke indirimbo ko bafisemo uruhara ndibuka rero filme twakoze nawe banshizemo mugabo sinabikunda mugabo mu ntango yego mugabo kuko babona nyine ayije no ikina ndawemerera nyine ndakina mugabo ni yagiriwe amahirwe yo kuba ahagaragara kubera aciye ikintu cyo gutandukana urabona ko yaciye agira mariage acarajabuka tugumino kandi filme bisaba ko wikina igahera ugaca aja mu myiteguro ya mariage filme ntiyaba ikija habona rero narabanye nawe kuko bo novuga ko twashobora kumarana nk'amasaha canke iminsi mugabo nta muhira rero burya butumwa yahora atanga impamba y'umunsi yego kenshi bashobora kubukora ariho turi tukaza turara n'amaverse bible mu ntuze muri bible bo basi nyene bikaguma binjamo ko plus ubibamwo canke uvyumva niko bikwinjiramo yego muri ico gihe rero numva nyene nanje biranje umugabo ngoma nyene ndabigwanya imyaka 6 ihera muga ndabigwanya numva no bikora mugabo numva nyene imenga sinubishira habura bisanzwe jewe sinashaka kwiyumvijwe canke ngo nibone muri yego no sindabikunda nyene cyane rero navuga ko ivyo yakora byaratumye numva nyene nanje no bikora mugabo impano yo yari isanzwe iri muri jewe uko nasanze ibi bintu ari ibintu byo gusunikwa canke byo kwiga kenshi urarambirwa mugabo jewe ndumva nyene niyo ndyamye ndumva nyene atamuntu ufise kuba hari ico ntarakora yego niyo uryamye nyene uriyumvamo yuko uri umu actrice nyene ameze neza umwanditsi okay burya hajya kwandika no kuba umu acteur cyangwa umu actrice biratandukanye ngirango kuko urashobora kuba umu acteur cyangwa umu actrice utazi kwandika ndavyibaza cyane gose yego kuko nk'indirimbo je siniyandikiye nkigana ndababariwe umugabo niwe yayanditse nawe n'umunyempano ndavyumvise azaza muri filime igihe kiraho uraho ntiyoda ndabona wambaye logo ya Truafa cyo tubandaniriza ndabona wambaye logo ya Truafa sinzi ko abakunzi ba Budget Town TV ariko barayibona neza Truafa isobanuye iki kuri Fabio Truafa ubwa mbere bwo nari umukunzi wayo kandi mbata byinshi byo kubivugako nta byinshi ufite byo kubivuga birakurengera muri make aravuze n'amajambo avuga yumva bimurengeye twumvise Truafa turumva umuvyeyi yubashwe cyane twita Fanny Ravine kandi benshi baramuzi Fanny Ravine basubiye ku bwawe izina Fanny Ravine tudafatiye muri rusangi novuga company yose avuze iki kuri Fabio Fanny Ravine ndamwinda ko byinshi niyo ndiko ndaraba statistique ziwe ndatangara uko zirampa ingufu ego ico ndakimukundira ko cyane mwabanye mu bihe bimeze gute ni inshuti n'umugenzi uwifuza kumenya ubucuti mufitaniye muri rusangi n'ubucuti bumeze gute gafafa Fanny Ravine navuga ko n'umugenzi akaba n'umuvyeyi uvuze ni nk'umuvyeyi wawe kuko umuvyeyi tumenyera umuvyeyi aba ari umuntu aba yibarutse umuntu canke nko muri ibi baca bumva umengo niwe baranyibarutse muri ibi mugabo navuga ko ni nk'umuvyeyi kuko umuntu wese akuba hafi canke aguhanura canke aba ari nk'umuvyeyi niki kumwigirako cyane muri sinema ndamwigira ko kudacika intege
uvuze kudacika intege ubushatse kuvuga iki muri rusange? Mbushatse kuvuga ko umuntu ntacika intege ari mu kintu nyene arabandanya kandi agatera n'intege aba bari mu bikorwa. Yego kandi ngerageje kuraba n'ibikorwa vyiwe bifise inyigisho zidasanzwe. N'umukozi mu ijambo rimwe kuko harya ubwenge burarahurwa. Ubwenge burarahurwa kandi iyo ubona umuntu akora cane canke akora neza uri umuntu ukora neza cyangwa ukora cyane kenshi urakundwa. Rero ndamukunda kubera arakora cyane, ni umukozi mu ijambo rimwe. Okay, reka mpagare ngaho nyene kuko ndumva arakwenspira mu yandi majambo niko babivuga. Uno musi n'umuvyeyi afise n'urugo, Solution Couple, rujya rugo ni kuvuga ujya muryango. Niya inspiration ukura kuri Solution Couple ukuntu babanye we n'umutambukanyi wiwe? Nuko gusa Imana yatanze ugutandukanye. Yego. Ariko kandi urugo rwabo ndiko ndanaruraba canke urutembereyemo by'ukuri urabona ko urugo Imana kandi kuzuye urukundo. Yego. Yego. No kwitanaho. Yego. Solution Couple iranzwe n'ivyo, ni byinshi iranzwe navyo mugabo bike muri ivyo, muri byinshi ivyo mvuze. Nivyo. Muri cinema of course benshi iyo tubonye mufise nk'iyo mipira ya twafa canke iki tuba twiteze ko wewe nk'umukinyi w'amareresi mushasha aje acaruka uba uri muri Troafa. Mbega wewe uri muri Troafa canke uno munsi uracari nkawe ku giti cawe? Hari imyiteguro ufise canke icifuzo wowe ufise cyo gushika muri Troafa cyangwa gukina muri Troafa? Jewe ni ku giti canje kandi Troafa sindi muri yo. Ni nkuko unye ushobora kwambara umupira wanditse ko Adidas canke wanditse ko tigaza Real, sikuvuga ngo uba uri muri mugabo bashaka kwambara kubera ukunze cambere cyo ukunze benevyo. Yego. Uri umufana? Ndumukunzi. Sindi umufana, ndumukunzi. Yes. Ndashaka kumenya ngana ku musazo w'ikiyago cacu. Mbega wewe indoto zawe muri sinema no gushika hehe? Indoto zanje ni gushika aho Imana yifuza ko ngera. Niryo sengesho ryanje. Nifuza kugera aho Imana yifuza ko ngera. Indoto zawe mu ndirimbo mpimbazamana ni gushika hehe? Mu indoto zanje mu ndirimbo mpimbazamana no kugira ubutumwa busohoka buva muri jewe bugere kure cyane naho ntaziga. Yego. Aho ni mu majambo yagutse kure. Nubwo he butumwa ohereza abakunzi bawe mwaka kanya? Ijambo numva nohereza abakunzi banje mwaka kanya cyambere cyo ndabakunda cyane kandi ndabasengera kuko iyo sengeye igihugu cy'u Burundi mbasengeye n'abarundi bose. Kandi nsaba n'amasengesho munsengere kuko niba byoroshe intambamye ni nyinshi ibiduca intege, ariko kandi kumwe n'Imana byose bizogenda neza. Nongera gusaba nyene muriyeme no kunsengera. Ndagushimiye cyane fa. Merci beaucoup, nanje ndagushimiye gose. Reka ndagushimire ku kanya keza waduhaye. Merci, nongera kubakaze kandi mu rugo rwanje. Murakoze cyane, tuzogaruka nimwaduha ikindi kibondo canke ibindi bikorwa. Ikindi kibondo ngira sivuba ariko reka nshimire. Ntawe wizi by'Imana kandi kuko niyo ibyara niyo yibaruka. Neza cyane. Reka nshimire abakozi ba Buja Town TV badukurikirana kuva mu ntango gushika mu mpera. Ubwo nakagaruka, bye bye.